inyigisho zose za ecclesia ziri ngaho rero. L'humanisation de la personne humaine, indongozi zirongora igihugu niho zishimikira umuntu yuko agira ubwo buntu, indongozi yihereye ko kuko bivuga nta gutanga ico adafise, nawe udafise ubuntu bukwiye nta kuntu bogira abandi abantu babushitse. Iryo rikaba ijambo. Hanyuma muri uwo mugambi de l'humanisation de la personne humaine baduha ingingo zibiri dukurikiza, ni ibintu bibiri. Icambere le respect de la vie, ni ikintu cambere. Inyigisho zose za ecclesia katolika zishimbira kuri ico. Ubuzima bwa muntu ntibukogwako, c'est sacré. Sacré. Ikintu cambere. Igira kabiri kiraba nyene umuntu agateka kiwe, la dignité de la personne humaine. Ibyo ni ibintu bibiri inyigisho zose twigisha namwe mwo kwigisha zifatirako. Respecter la personne, la vie de la personne humaine. Tuvuga tuti igihe cyose muri ecclesia bavuga ati none muntu aje ku ashaka kwica ukamwivuna ukamwitanga byogenda gute? Hari amategeko bavuga bati ushoboye kumwikiza ahadapfa ukamumetriza ni vyiza kuruta kuca umwita ukamwica. Aho umwe wese ashobora gufata ibyo yishakiye mugabo nuko. Hanyuma iteka rya muntu tugiye muri iteme yacu yo gutarunda amatungo birimwo kuko Imana mu kurema umuntu yashatse yuko agira ubuzima kandi agira iteka. Nico gituma ibyo yaremye byose ari iby'abantu bose. Ahadashikiriye rero n'ikindi muri za ngingo, ni ingingo zitanu ecclesia ishimikirako muri doctrine yabo, muri doctrine sociale de l'église. Ingingo ya mbere iraba ineza rusangi, le bien commun. Mu migenderanire yacu muri dutunganya byose by'igihugu, le bien commun niyo ngingo ya mbere. Amatungo rero Imana yaduhaye iyo twabizirikanye gose n'umukuru w'igihugu arabishimiye kanga gose yuko atakintu na kimwe dufise tutahawe, kuva ku buzima, kuva ku byo dufise, n'ishati, ipantaro n'ibiki n'ivy'Imana. C'est un bien commun twahawe. Hanyuma ingingo igira kabiri, ivyo bintu byose turumva ko ari tunga rya twese batubwira yuko vyagenewe bose. Bivuga iki? Mu majambo y'Ifaransa bavuga bati la destination universelle des biens. Les biens de la terre sont destinés pour tout le monde, pour toutes les personnes. Nta numwe avamwo. Hanyuma akabamwa gace gatoyi bavuga bati none ni bya bose tubironka gute, tubishigira gute? Mu bwuzure bwa kera bakavuga bati ni umuhezagiro w'Imana, kandi ivyo twarayibuze amatungo n'umuhezagiro w'Imana, mugumwe wese arafise sa part. Ecclesia catholique irashimikira kuri la propriété privée. Propriété ukagira icyo ufise, icyo tunze. Udafise ikintu na kimwe urumva yuko uri umwinazi. Nibyo la destination universelle des biens de la personne, des biens. Hanyuma Ecclesia ikavuga ati abadashobora kubironka bo nibiki ko hariho
hari abatunzi n'aboro niko vyamye kuva kera na rindi niko vyamye kuva na kera na rindi nuvuga mbere yuko ari nibisanzwe turaza kumva igituma Imana ibire kuko bigenda uko bagashaba kandi reba bavuga bati l'option préférentielle pour les pauvres abatwara igihugu indongo z'igihugu naho hakuru boshimikira yuko atanumwe akumirwa mbere bagashimikira kuri abo bantu bataronka ico kibanza bataronsa ayo mahirwe y'ukutunga ibintu les pauvres no mu ndinganizo z'amategeko hakaba ugo ruhande turashima yuko mu ndinganizo z'umugambwe z'ubutegetsi z'ubu tubona umwitwarariko w'aboro ibimuga abapfakazi abaterambere kera twakumira n'ubu ngira ngo bagikumirwa mugabo tukumva tuti president yagiye kubaraba yabagemura ibi nibi yabahaye inka ibitungwa nibindi mu gutunganya rero itunga ry'igihugu no mu makori amakori ngira ngo atangwa kugira ngo asabikanywe na cyane n'umworo ashikirwe cyo gituma taworeka gutanga amatagisi canke ngo yacinyuma turazi ko mu Burundi rimwe ariko bigenda kudatanga amakori amatagisi n'ibindi nugutegera yuko ivyo birafasha abategetsi indongozi gutunganira cyane abatishoboye kugira ico batunze mu eklezia nka yose turabishimikira ko ni ca cicumi ico bita dime icicumi kuvyo wungutse kuvyo waronse na twebwe tuvuga tuti ajya amashikanwa dutanga mu masengero n'ayaboro mu bisanzwe ndabarangira économie générale wa diocèse de Gitega twavuga tuti une partie pour les pauvres une partie pour les services de l'église ibidukoresha wa umuvinyu amahostia canke uturi tuntu twisuku gisengero mugabo 50% uko tuyaronse yabwirizwa gutunga kuja muboro hakaba umunsi de distribution abakene bakabaha uduharagi agaceri uburengeti agahuzu kera byariho byinshi muga nubu novuga yuko tugerageza uko tubironse niko bitangwa haba rero muri leta muri eklezia mu eklezia yose niko bibwirizwa kugenda natanguye mvuga nti izi nyigisho ziraba abantu bose kuko muri kamere ka muntu harimwo impengamiro zitatu zituma umuntu araba ingene atunganya ivy'Imana yamuhaye harimo aho gatima ko kwifuza gutunga aho gatima karimwo umuntu wese arifuza gutoa kugira ico yiha n'ico ahabandi mu gifaransa novuga nti un désir de possession irahari nta ushaka kwidukuramwo mu muntu wari mwe wese hanyuma mugabo hari kandi gatima nyene muri ivyo intumbero ya kabiri impengamiro ya kabiri no kwita uko urose ejo baradwihanikirije ngo dushima ivyo dufise ibaza kuri nyine cyubahiro mu mutambuka y'umukuru w'igihugu ni vyiza muga muri twebwe hari bagatima ka jaruzi jewe mfise duke urya afise vyinshi hanyuma nkamusharika gusharika umuntu atunze kundusha la jalousie hanyuma akandi gatima tutokwibagira muri twebwe kagira gatatu naho kwikumirirako ico no kwita
égoïsme. Bitatu, désir de possession, la jalousie, égoïsme. Aho rero umwe wese arashobora kuraba mu mutima wiwe ingene ameze byifashe muri yo imbere y'amatungo ashobora kurondera. Hari naho rimwe na rimwe ayo yabiyo désir de possession, jalousie, yo égoïsme bikomera rwose muri we, bigatuma mbere umenga niryo hangiro ryiwe, nuko ijambo ry'Imana risubira kikadusubiza hasi rivuga riti rihanura umuntu ngo ahahamira amahera atayahimba. Biranditswe muri proverbe, hari abantu usanga bameze gutyo, abonye amahera agugumizwa kujya kwimbwa ibonye igufa canke ibonye inyama, aho riri hose naho ryo bari muntu uzeye mu ntabyo mvuze akaritora. Hanyuma tukibagira yuko ivy'isi bihinda bihera. Aho ni ijambo ry'inkuru nziza risubira kuturemesha. Mu gitabo cy'ubwitonzi niyo batubwira bati ntukaruhe kugira ngo uronke itunga, nturuhe unabitegera. Mugana ndani majaba avuga ati nurondere nyabuntu ukore tuza kubishikako. Ati nturuhe unabitegera, uzoryerekeza ko amaso yawe uribure. Udafise iyo chance kuko iyo ni fortune gutungereka mu bisanzwe umuhezagira Imana yaguhaye, ubigimwe nabi nta kundi. Uzoryerekeza ko amaso yawe uribure kuko ryo ryikoreshereza amababa kujya kwinkona, niko bavuga, kujya kwinkona rikagurukira mu ijuru. Sirayivuze ni proverbe 23:4-5. Ingese binayivuge ata commentaire. Ntukaruhe kugira ngo uronke itunga, nturuhe unabitegera, uzoryerekeza ko amaso yawe uribure kuko ryikoreshereza amababa